Ndabaramutse mwese bakunze ibiganiro vya HTV nongere kandi ndabaye ikaze mu ikiganiro c'intahe. Ikiganiro c'intahe nkuko vyama ni ikiganiro aho turabira hamwe ubuzima bw'abantu batandukanye. Muramaze kumva abantu baza gushinga intahe Imana yabakoreye mu buzima bwabo, ariko abo bantu kenshi bahera ko ntahe yagakiza, ingene bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo, bagaheza bakatubwira ingene babavuye bakurikirana urugendo rwa Yesu, ingene babanye na Yesu gushika uno munsi. Muhora mwumva ibitangaza Imana ikora, hari abikiza ingwara, hariho abo irihira amashuri, hariho abo irokora mu buzima bumeze nabi, bakumva bashaka gushinga intahe y'ivyo Imana yabakoreye. Uno munsi rero twaronse indi ntahe nshasha, intahe idasanzwe, intahe y'umuntu musanzwe mu buzima bamwe ndetse umuntu mudakomeye mu kanya nawe se ubundi ni Pasteur Claude Hatungimana. Araza kutubwira ishengero, hama araza kutubwira n'ubuzima bwiwe, kandi ari mumuzi kumbonesha kure canke mumuzi kuri réseaux sociaux, muraza kumenya vyimbitse kuko hano hanagomba dushingira intahe y'ingene Yesu ari umukiza ubugingo bwiwe. Turabaye ikaze muri studio za HTV. Murakoze cyane Yvette. Murakoze kwita ubutumire bwacu. Nakuri misi yose muzohamagara naronse gitoro nzoza. Urakoze cyane Claude. Twashaka dutangura intahe yacu, biga mu ntahe kenshi turahera ku kibazo ca utubwira Claude ninde ku bantu bamuzi mu bintu bitandukanye vyinshi. Uno munsi dushaka kumenya Claude atari urya tuzi muri vya bikorwa vyinshi, muga Claude uko wewe yo kwivuga nkande. Bon, jewe nitwa Claude Hatungimana, urumva we waronzi n'abandi bake baranzi. Ariko vy'ukuri jewe ndi umuntu yavukiye ahantu ruguru cane, ahantu bita mu Irango mu Kayanza. Nkaba navukiye, urabona ntituvuga imyaka, urabona tuvuga twavukiye gusa. Anyways, ibiharage n'ibigori byari byeze hari mwiyera ry'ibigori. Ego hanyuma mvukira mu muryango w'abantu bakijijwe hariya mu Kayanza iwacu Fekabo ico gihe ari ganje cane, n'ubu nibaza ko iri mu mashengero akomeye cane. Umuryango w'abantu b'Abafekabo nkuriraho mba ngaho gushika aho intambara yadutse 1993. urumva je narabonye 1993 ndakoze gatoya. Bisigura yuko ego wavuze imbere ya 1993. Ego cyane imbere ya 1990 gatoya. Ntibyari byoroshe ico gihe. Ndibuka ko by'ukuri Imana yahadukirije umuryango wacu, umuryango wa papa nta muntu yahapfiriye. Bon, bakuru banje benshi bari mu mashure, papa yarasanzwe ari Bujumbura, abandi bari ku mashuri Gitega mu internat, abandi Bujumbura. Je nyene mwana w'umuhungu yari hasigaye, kandi ico gihe burya bica abana b'abahungu. Rero igituma nshima Imana cane kubw'ico gihe nuko igihe barondera abana b'abahungu nije mwana w'umuhungu nari mu nzu. Navuga ngo uwashaka kugirira nabi umuryango kugira ngo awugirire nabi ni jewe bari gukuramwo kwica. Imana rero ingira neza, irankiza, nkizwa n'umuntu tutari dusangiye ubwoko, kandi vy'ukuri vyari gitangaza ko abandi bana benshi twangana ico gihe barahapfiriye, barahasize ubuzima. Ico gihe niho nacenza Bujumbura 93, sanga papino batwavukana baca barazino Bujumbura bavuye ku mashure, ca tuba ngaha. Ego gushika nkumbure aho twahavuye tuja mu mashure kwiga, urumva ko bihava biba birebire gose. Oya, nivyo birebire. Amashuri mwarayize hama mwarahejeje.
twaranahejeje Imana ishimwe cyane kubera ko urumva hari abatayahejeje igihe dushimye Imana ko twahejeje amashuri vraiment hagiye tubarako dukwiye kubimedita ko tukabyumvira hari abo twiganye kamwe batahejeje amashuri kandi bakiriho no munsi yego cyane n'ubuntu bw'Imana rero tugira ngaho nyine Claude iyo umuntu avuze ko yakuze ngakorera mu muryango senga kijijwe tashaka kumva murumva muko kwiga amashuri yaheza muri iyo ntuze processus yose n'iryari watahuye tumvuga inkunzi z'agakiza n'iryari wamenye Yesu ku giti cawe urabona wakuriye umuryango w'abantu bakijijwe biragoye kuvuga ngo kumenya Yesu kuko hariho amajambo hariho vyinshi ubuzi vyinshi kuri Yesu ubuzi vyinshi kuvyitwa ubutumwa bwiza mugabo ubutumwa bwiza burya gukizwa sukumenya gusa kuko amakuru y'agakiza abantu barashobora kuyamenya nibaza ko ari byo biba ku bantu bakuriye mu muryango w'abantu bakijwe nka jewe babazi amakuru y'agakiza babazi n'ubutumwa bwiza mu majambo bababuzi no kuvuga bovuga mugabo usanga kenshi by'ukuri ata ubwo ayo majambo ubwo butumwa atabushobozi vyagize mu buzima bwabo kuko Paulo ni wavuga hajya ko ubutumwa bwiza ari ubushobozi buzana agakiza kuwizera rero igihe bwa butumwa butarava mu majambo ngo bugire ico bukora mu muntu uwo muntu ntaba vy'ukuri aramenya Kristo abazi vya Kristo abazi vyiwe ariko vy'ukuri ntabazi Kristo jewe rero turi ngaho twaje dushikira ku Musaga mashengero ryari hafi yacu ku Musaga ryari Anglikana Fekabu yari kure yari mu Nyakabiga ba papa baragenda mu Nyakabiga amabana twaca tuja hafi muri Anglikana ari muri Sunday school hariya vy'ukuri vyinshi kandi papa ndamushimira kuko yari umuvyeyi no baracariho ndashima Imana yasunika vy'ukuri bya bintu umwana aja kwishengero agasamara akaja kurira imiduga akaja hajya hari ikintu c'ikigazi sinzi ko kikihari twajya kwikivuma tugaca tufata ikigazi tugaca byo kwizungurisha gutya akabimenya nashika muhira akaca afata ikiziriko akabohera ku gitanda amaboko agaca afata inkoni akagukubita by'ukuri akakwereka ko ivy'Imana biri serieux si ibintu kwiye gufyinisha wagiye gusenga genda gusenga iyo ndero yari ndero nziza ariko vy'ukuri agakiza ntugahabwa n'indero wanashima y'abavyeyi bakijijwe ni vyiza ko abavyeyi dukijijwe turera abana mu ngeso z'agakiza ariko Imana nivyara umuntu wayo Imana nivyara umuntu wayo kugeza Imana itarakuvyaza ubutumwa bwiza buvuga ku gupfa no kuzuka kwa Kristo Yesu vy'ukuri uwo muntu ntabaravuka bwa kabiri ashobora kubaza ivyinshi nibaza ko muri 2002 mu mpera za 2002 muri iyi minsi ya minsi yorana nk'iki gihe turimo minsi ya bonane nibiki niho mu grand frère yantumiye mu ishengero ryagirira ariko rigira veye hajya kuri Kidax mu Kinanira ryari rongowe na pastor yitwa Pierre bizomenya Imana ariko ryari rihagarariwe cyane no witwa Terence neje imbere niho yantumiye ico gihe nza kubona kumva ubutumwa bwiza koko ico gihe n'Imana yafatiye ndakizwa iranyiyereka inyereka Kristo inyereka ububi bwanje inyereka ingene cacanje giteye ubwoba aho niho nibaza ko agakiza kanje nza kukaronkera kaza gushikira umutima wanje 2002
no mwaka ntashobora kwibagira ko urumva ico gihe ari ikintu cahindutse mu ari buzima ikintu bwawe. cabaye mu buzima bwanje by'ukuri bitandukanye n'umugenzo wo gukorera mu muryango. Donc tuvuga yuko adolescence itakugize ko effet bivanye n'ahantu wari uri ko wari wamaze kumenya ububi bwawe, wamaze kumenya icyaha, wamaze kumenya ibibi, ko bitakweze ko effet. Adolescence nibaza ko yoba yarangize ko effet mu buryo umuntu wese araca muri adolescence, ishobora kuba yitandukanye no umwe wese ahari ari muri adolescence. Rero urumva icyo gihe nagiye kwakira by'ukuri gushikirwa n'agakiza inyuma ya 6e primaire. Aho urumva mpejeje 6e primaire wanashima meze nk'ugira umwidegemvyo gatoya vya bintu vy'uko nsiba gusenga papa kankubita nka nyine nkamera nk'umuntu vyiganzuye ko umurumva umwana ageze mu windwi ico gihe twe twumva ko turiganzura turiganzura nyene mugabo rero Imana icimfatiraho nyene ca ntangura nyene kuba mu vy'Imana ntangurira urugendo rwo gukorera Imana. Adolescence yansanzaho, narabaye muri adolescence muga mu vy'ukuri yansanzaho, nayigiriye muri ivyo byo gukorera Imana. Muri iyo periode y'ivyo gukorera Imana no muri adolescence hagati novuga yuko Imana hari aho yagukuye uvuga uti aha sindahibagira. Hari ibintu bimwe bimwe uba wibuka uvuga uti ibi iyo vraiment byagomba kuntwara kandi byari kumpezayo. Uno munsi washinga nawe ukavuga uti Imana yarakoze. Biriho urumva umwana yakuriye muri ubwo buryo, agakurira muri quartier nk'iyo narimwo ku Musaga kujya gatatu, précisément kujya gatatu hari hafise ama spécialité yaho mucaha. Umwana kuri kujya gatatu yakura ari umunywa rumogi, yakura ari mu busambanyi, abakobwa bakura bafise bavyara inda z'ishushu, abahungu bakura bateye amada abakobwa. Ico aho hantu ni Imana yankuye. Jewe personnellement nari umuntu bazi ko muhira abakirisu vya bintu mu kibano, abana bose bavuga muze muramera nka Claude, urumva abana nyene barumva. Muga vy'ukuri burya umuntu mu mutima ni wamenya icaha ciwe, akamenya ibimuboshe. Muri iyo myaka vy'ukuri nari mboshwe n'ikintu ca masturbation, nkumbure kubera nari mfise ca kintu coko muhira tumeze uko kandi sinzokwiyafisha. Hari ivyo nkeka natinya kujamwo ouvertement, nkacavuga ntoke ntashobora kubikora ouvertement, ndabikora uko nshoboye ntarinze kumara amaza abavyeyi sitko no kupera kazi. Voilà. Ndabizi urabizi. Araba rero aho niho nibaza ko jewe nari mfiriye cane ico kintu ca masturbation, cyo kwifuza, cyo vy'ukuri biri mu bintu jewe vyandiza na vyamyereka ko vy'ukuri ndakeneye ikintu kirengeye kumenya amajambo gusa, kuba ivyo twumva, kuja gusenga imisi yose uri kurasenga mugabo umufisi ikintu mvuvuze. Voilà. Ndakeneye ubushobozi kimofe surpasser intege nke z'umubiri wanje. Aho rero vraiment niho navuye vy'ukuri ntashobora kwibagira no muri iyo environnement y'abantu banyura umogi, bari mu bintu by'amadrogue, bari mu bintu byo kugwana, violence physique. Ku Musaga ngo baragwana gose cyane gose. Nk'umuntu ndazumva uvuze kuri n'umuntu wo kujya gatatu uri nko muri bus bose baca bigerayo gatatu. Hari ikintu c'igitinyiro c'abantu bo kujya gatatu kidatangwa n'Imana. Izo nahe je muntu ndazumva yuko ngo ati umuntu yavukiye ku Musaga précisément ngo kujya gatatu surtout. Ati hariho n'amazina n'ubu yavuze mu bakubwira ati ego uyo turamuwenze. Ubwo ni kuri nimwe mumbi. Ku buryo vy'ukuri ubu nyene ndazi comba ndi iyo ntakizwa. Nshobora kuba narapfuye, nshobora no kuba ndi mu buzima nyene bubishe bw'ivyaha, kandi ivyaha hari igihe hari abo bitungisha.
hari naho nabo bikenesha hari abo ariko impera n'impera bihereza kugupfa rubi ibihe bidashira rero malheureusement kumusaga ibyaha byabo ntivyabatongesha kujya gatatu precisement kandi nabo nzi by'ukuri bya ngo hari bari barasinomye n'izina ibintu mara numva ngo bari barasinomye n'izina ngo kuburyo uvuze ko wavuka bose utuvukana ati bose bacu badepoza bakaca bahego Imana ishimwe cyane ko hatacitwa Imana ishimwe by'ukuri ego harabayeho by'ukuri ikanguro kumusaga dukwiye gushimira Imana ku buryo uyu munsi by'ukuri iyo image twe twakuriyemo sinibaza ko ari yo hagifise sinibaza ko ari yo hagifise hari ndibuka igihe kimwe turiko turaja muri veye twagenda n'amaguru twari benshi twaba turi kigwi church kivuye muri ministeri twakoreramwo twagenda nka saa 3 z'ijoro tukagenda turi nk'abantu nka 200 tugiye gusenga twaba tuje gusenga hano nko muri veye muri ville tuvuyeyo dutashe c'était un samedi abantu babona tura abantu bigifyo tuvuye gusenga zanumva umuntu avuze ngo kweli ngo kuna watu wanaomba msaga yo arova kwari abantu basenga ku musaga kweli uyu munsi by'ukuri hari habavuga butumwa benshi abapastori benshi Imana ishimwe ko hari n'amasengero ku musaga kujya gatatu yego cyane Imana ishimwe cyane vraiment hari umu mama ashinze ntahana nari nagiye gusenga ariko ashinga ntahe nyine yo kujya gatatu yego aba kujya gatatu juste hajya musi ya mpimba yego ariko aravuga iryo zina ngene bahita ariko aravuga ngo numva nshimira Imana cyane ari ahantu twagenda muri Louange hari abajene gusa yego ko hashobora kuba haza abajene bangana uko bo kumusaga baje gusenga wari ikintu cyakoretse ku musaga hari Imana yakoze hari Imana yakoze ibyo nabyo tuzobihora tuzoguma tubivuga kuko ni Imana yakoze antuka ifo kwibuka kuvuga aho ubutumwa bwiza buvugiwe vy'ukuri ubutumwa bwiza buvuzwe hariho ubwo bushobozi buhindura imitima y'abantu bugahindura ivyimviro by'abantu bugatanga gakiza kakaboneka mu bantu ego kandi bugahindura ibintu kubera ko hariho ibintu vyahora biba jemba ku musaga mbwa ntabyo ndigera mbona ntabyo urigera ubona mugabo arambaza urazi ngira abanyamusaga we bagwana ababa twaragize harimo ibintu byabaye avuga ati yo ibi bintu binyibwije musaga yo mugihe iki ndavuga yo Imana yarakoze cyane Imana ishimwe rero Imana ishimwe ko akuriye aho hantu uno munsi ukabushima Imana uvuga ati mubo Yesu yagiriye neza ndimwo kabisa Imana ishimwe tubandanye n'intaye yacu mwarahije amashuri mu nyuma ya 2000 mwavuze ko mwamenye ubwo bushobozi buhindura umuntu bukamwemeza icaha en 2002 inyuma rero murahava murabandanya urugendo rwa Kristo byagenze gute inyuma yaho urumva ko nyene nagiye kumenya Kristo ninjiye nyene neza muri ya adolescence bari kuravuga Imana yarangiriye neza wa mwete za nguvu za adolescence simfatiraho nyene ndazishiraho nyene kuja kuririmba kuvuga ubutumwa bwiza ku buryo by'ukuri umwete wa adolescence uguma ari umwete wa adolescence ku buryo nasanga ku ishuri hari bingora ndibuka ko umwaka w'icenda nadubuye ndadubura ku buryo byagize ikintu kinini muri famille aravuga ati ibintu ni kweri uri kuraja gusenga kandi koko vyari kubera nja gusenga mugo urumva ndi umuntu ava hahandi ngo nti nukuri nofuma ngira uyu mwete nofuma nanegwa kwishuri kubera nari gusenga hako mba muri vya bindi mvuze ya background mvayemwo vyaragize ikintu kinini mu muryango ku buryo ndi mu 10 naraduwe mu 9 hanyuma ndasubiramwo ndamenya ndi mu 10 barambwira bati no kuri utahagaritse gusenga ntosubira kumenya ntosubira ku ishuri ibyo uja ku ishuri turabihagarika urabireka so turareka kwiga bandanye gusenga ivyo byo gusenga byawe
canke uhagarika ivyo vyo kuja gusenga vya cane tubandanye tukurihira ishuri. Iyo ni ntahe kuri jewe vy'ukuri n'igihe naho navuga nabonye Imana, kuko sinovuga ngo gukorera Imana cane vyari ibintu si ibintu nicuza jewe n'uyu munsi. Vyaragize ingaruka nkumbure kubera kubura ubwenge bwo gufatanya ibintu, uwo mwete wo gusenga no kwiga no kugira gute, ariko sinicuza kuba narakoreye Imana mu buto bwanje. Ico gihe barahagaritse kundihira ishuri muhira, ndamara niga muri privé muri ishuri ryitwa Wisdom School hajya munsi mu Kibenga. Arambwira bati nukuri ntitubandanya. Ico gihe twariha wimire kandi ico gihe ari menshi wimire ari menshi cane. Hanyuma ca ndahagarika ishuri, nagiye mwene data umwe niwe yaje arambwira ati umaze igihe utaja kw'ishuri Claude. Ambwira ntevyo byagenze uko nuko bimeze uko nuko, ati kubera utabivuze. Je narabivuze, nabwiwe ntegeza kubwira, narasenze. Hanyuma acambwira atoya uraza ndakwereke. Acarampa amahera abashoma, yari umujene kandi from yanduta gatoya. Acarampa amahera genda kw'ishuri wimira. Ndagenda ndariha kw'ishure ku kwezi ndabandanya. Ico gihe Imana icikoresha umuntu w'umumama wundi acarandihira, acambwira ko azohora ampa 10 000 buri kwezi. Et là j'ai payé toute l'année, ndiga ndaheza ndamenya, sinamenya ngo sabaranyorienta muri lycée. Ico gihe vy'ukuri ni ikintu camarse n'uyu munsi vy'ukuri camarse ubuzima bwanje, kuko canyigishije kumvira Imana gusumba kumvira umuntu. Mbere no mu bijanye n'amafinance biri mu bintu vya n'uyu munsi jewe mpagararako, bwane uko ndi umuntu urumva nakijijwe 93 mvuye muri bwa bwicanye bwari ko burabi wacu. Biri mu bintu mvuga nti no yankijije muri 93 ikandihira ishuri ca gihe vyari vyansi, kampa gakiza muri 2002 ikandihira ishuri ca gihe bavyeyi bari bambwiye ko bampaye nyene shwa ultime, urashwazi urahitamwo, ikanshigikira mu muhamagaro, nkiga nkamenya nkaba orienté ku ishure rya leta ryiza. Kandi vy'ukuri biri mu bintu n'uyu munsi mvuga nti sinkwiye kugira ubwoba ngo numvire ikindi kintu cyose. Surtout igihe kirimwe amafinance, urabona amafinance biri mu bintu dutinya abantu, iri mu bintu biduhangayikisha, biri mu bintu biduhangayikisha. Ariko ako kantu gashobora kuba ari gato kandi sina kanini cyane, mugasi gato, kuko kubatsa ubuzima bwanje uyu munsi hariyo principe vuga ni no, when it comes to finances ndizigira Imana, ndizera Imana, ntibizotuma ngwa mu caha, ntibizotuma nkora ibyo ntategerezwa gukora. Nzoguma ku Mana, nzokumvira Imana gusumba ikindi kintu cyose. Naho ico kintu coba kivuga kiti amafinance turayakata, kuko ndazi ko Imana ishobora kubandanya imbeshaho kandi koko nitubeshejeho. Ico kintu ni kintu gikomeye kuri jewe uyu munsi. Amen. Ego. Abantu badukurikira numva nanje no batera intege. Umufinancier wa mbere dufise abakristo c'est Jésus. Amen. Igihe cyose uburyo bukatitse, igihe cyose nakubwiye ngo turakase byose, igihe cyose akazi gaheze, igihe cyose bimwe byose wahora wishimikiza biheze, uzumenye yuko umupovoye wa mbere, umufinancier wa mbere, umutunzi wa mbere dufise aruta abatunzi bose bo mwisi, ni Imana yo mwijoro, Kristo Yesu. Adusaba ngo tumume tumwizigiye, tumuhanze amaso, nta kindi. Le choix tugira mu buzima bwacu niyo kuraba mbega ndi kumwe na Yesu, niyo ya mbere iri essentiel. Warakoze kumvira Imana. Tubandanye ikiganiro cacu, uraheza uriga amashuri yamara, urakora n'ibindi bintu. Ego. Ivyo bindi bintu wavuye ukora uno munsi nibiki?
urumva ico gihe nkizwa naragiye mu byo kuririmba, ntari narabibayemo muri Sunday school, hanyuma umwaka wakurikira ndabijamwo, ndaja muri chorale, nsanga ndashobora kuririmba, ndabandanya, narizigijwe mu nyuma kuba umurongozi wa chorale, mu gikorwa twarimwo, gushika nka 2015 niho natanze uburongozi bw'ico gikorwa. Twarigishije abantu kuririmba, twarahamenyeye kuririmba, twaragiye mu studio tukaririmba, gasohora indirimbo. Uyu muntu rero n'umuririmbyi yambaye abantu mutamuzi. Ya ibintu nk'ivyo, kuvuga ubutumwa, kuca ruguru kwigisha mu maseminari y'abakozi b'Imana, ivyo biri mu bintu twakoze cyane nko muri 2012, 13, 14 cyane. Nama ndiko ndaduga ruguru i Muyinga, Ngozi. Wacubandanye numva ko ibikorwa vy'Imana gusa. Wacubandanye nkora ibikorwa vy'Imana, yego niga muga nkora n'ibikorwa vy'Imana. Gushika muri aho naronkeye uburyo bwo kuja kwiga muri Afrika y'Epfo. Bon, naho hari ntaho hantu kurumva, urumva avec ibyo bintu byo gukora byo kuririmba, hari umwe ni data mwishengero yagiye kuja kugira mariage muri Afrique du Sud, aca n'abandi bagenzi turamukorera akantu k'akaririmbo, nari nanditse ibintu bya mariage, yemwe bakavugije rero muri Afrique du Sud muri mariage yabo, umushavuga ati none uyu muntu yoza kwiga umuziki no ibaze burya nuko byahavuye bicamo, tuja kwiga umuziki, canja kwiga hariya sinavuye niga umuziki, navuye niga theology. Kurumva avec ibyo bintu byo gukora Imana, kuduga no kuja mu implantation ya église, twari dufise ruguru, narahavuye menya koko ko Imana iriko irahamagara mu bikorwa vy'Imana, atari kuririmba gusa, kuvuga ubutumwa, kuba umwungere w'ishengero. Ndibwira nti nibaza ko kwiga umuziki birafise ikimazi ni koko, ariko kwiga ijambo ry'Imana vyogira ikimazi cane gusumba kwiga umuziki. Ego canja kwiga rero umuziki ico gihe, ca kwiga theologie muri Afrique du Sud 2015, ndaheza 2017, 2018 niho natanguye ishengero ryitwa Christ Legacy Church. Ndarirongora, ndahaba umwanya gushika muri 2021, niho navuye ndagaruka muhira. Ego ndataha, uyu munsi ndongoye Christ Legacy mu Nyabugete, niho turi, niho dukorera. Igihe nataha nashitse ndongora, Imana yampaye umudamu, Imana abana, dufise abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Byukuri umuntu Imana yagiriye neza. Amen. Imana yagiriye neza. Yagiriye neza. Ego uyu munsi naho turi. Ego daho nkorera Imana muri ubwo buryo bwo mwishengero, ngakorera Imana no mu buryo bwo kuririmba. Kuririmba ndaririmba mwishengero, nahari ishengero ndongoye, nka fata mikrofone nkarongora igihe nyine numvise ndabikumbuye. Abandi bakaririmba, abandi bakarongora ikindi gihe, ariko nanje nkacishamo nkabikora. Umva biri mu byo nkora mwishengero, ariko kandi biri no mu byo ndiko ndagerageza gukora mu buryo bwagutse, atari mwishengero gusa. Nkaja muri studio ku myaka y'iwacu, ntibaza ko biba bigoye, kuko amahera yo gukoresha ubuja umuryango wawe yakenera bana iki, ariko nyine Imana ikatugira neza ikayaduha. Ikayaduha tukaja muri studio tukakora ivyo dushobora gukora. Uyu munsi nyine neza neza turafise nk'indirimbo nka 2 usanga kuri YouTube. Imwe yitwa Uraryoshe Yesu, yindi yitwa Muzima canke wowe utigeze umenya icaha. Izo zirahari, ariko kandi vy'ukuri nibaza ko Imana niyadushoboza
hariho n'izindi ziriko ziraza mu misiza ego kandi zitari nke ego hariho projet twakoze amisi heze tariki 14 zo kw'icenda twarakoze live recording uyu munsi indirimbo ziriko zirakorwa n'abantu batandukanye abakora post production abakora mixage na mastering abakora ba videographe bariko barakora umwe wese ku ruhande rwiwe byo kuri twizigiye ku Imana izo dushoboza mu mpera z'uyu mwaka canke mu ntango izo ndirimbo zikaza imwe ku yindi ego urakoze cyane Imana yatugiriye ubuntu turakwiye kuyita turayibuka nyine turayishimira urumva hari hagiye nyine wibaza hano wavuye ukacibaza hoshitse no munsi ukacibaza tubege bataba ubuntu bw'Imana je hano ari kwashika turashimiye cyane Claude biraryoshe gutegwa intege ego abantu bako baradukurikira uno munsi bwamuheje kumviza ina ya Claude ushobora kuba nawe uri muri situation ya Claude ya kera aho ufise ingorane zo gucagura Kristo cyangwa gucagura ikindi kintu biroroshe urasenga Imana kandi Imana iraduha inkomezi zo gushobora kubandanya tuyizigira twarayicaguye kandi tukabandanya tuyizigiye hariho ikintu mura mvuga ngo ari situation menga iri un peu perplexe aho umuntu aba muri situation ya rega ntana kimufise rega ushaka kwemera binyo ko baragupropose none nk'ubucugiriye ukadubona uwo muntu aswa yacaguye ico kindi kintu batari biteze kacagura yego meho yimerewe neza ibintu biraryoshe niyo suwenye nabitanga n'ahandi hantu nabibonye nta papa nta mama nta mugore nta mugabo nta mwana nta umva nawe ukunda gute navyiyoguha amahoro n'umunezero navyiyoguha ni ibyo nivyo bituma tuguma twizigiye uwo mwami tuguma tuvuga ati Mana wowe ni we twizigiye Claude yabitubwiye yatubwiye ngo uno munsi nibuka iyo Mana yankuye muri 93 iramugakiza muri 2002 hama irandihira ishuri nacaguye kuyikurikira mbega ni gikito dukorera nibisigaye vyose zobikora tubandanye tuyizigiye tushize kimitima yacu tuyihanze amaso mu gihe twumvise ducitse intege tugaruka imbere yayo none tuje rega naho dufise tuja niyo yonyene ifise amajambo atanga ubugingo niyo yonyene ifise amajambo tuyumvise cyo dusubira n'inkomezi twumva twobandanya Claude wakoze cyane umwami Yesu agoheza Imana yabwicubahira twizera yuko uzogaruka ego ni mwana mako nzogaruka by'ukuri murakoze cyane sindi kwakajya mu kanyufise ushikiza ariko baradukurikira canke ko hari exhortation ikintu umva kiri mu mutima wumva ushaka kugira ngo baradukurikira ikintu kimwe navuga by'ukuri nuko Imana niyo itangura igikorwa c'agakiza mwana w'umuntu kandi igikorwa c'agakiza n'urugendo tubamwo tugenderamwo rimwe na rimwe ugatsitara rimwe na rimwe ukagira intege nke ariko by'ukuri nibaza ko dukwiye kwama twibuka yuko hariho watanguje igikorwa biroroshe kwibagira igihe umaze igihe kirekire mu bintu biroroshe kwibagira intango ni Kristo niwe yatanguye ibikorwa kandi n'ama challenges duhura nayo ibitugora ducamo uyu munsi igihe wibutse ko ari we yatanguje igikorwa igihe uhuye n'ibi bintu bikugora ugaruka kuri wa wundi yabitangura ko ari wabitanguye ibi bikaba bingoye mfasha nshoboza kandi rero uko kuntu tugaruka kuri yo nivyo vyerekana ko vy'ukuri niwe yatanguye igikorwa ko abandi vy'ukuri basa n'abari mu nzira ariko ari bo bitanguriye atari Imana yatanguye ico gikorwa niba abantu uzumva avuga ngo biranse ndahevye gukizwa ntibikunda gukizwa ntibishoboka ko izi ntege nke ziguma ziza ko ibi bingwanya biguma biza mugabo tukwiye kumenya yuko hariho watanguje igikorwa kandi niwe ariko arakibandanya uyu munsi kandi niwe azogisozera muri ayo maetape yose uko ari atatu dukwiye kuguma tubona Kristo ariwe atangura ariwe adukomeza kandi ariwe azodushikana iyo turiko turaja ntukura amaso kuri Kristo Yesu amen
Yesu agumugisha. Amen. Kandi wa Kristo Yego. yaraduhaye isezerano yuko atazoduheba. Amen. Ntazoduheba. Yavuze ngo mwe mwizigiye gusa kandi ngo nuko kwizegwa ntahemuka ntabesha. Si umuntu si umwana w'umuntu ngo abeshe. Yarabitanguje azobisohozera kugiye abikubwiye nyene ngo mwumwizigiye gusa urabe byose azobisozera kandi azobikora neza. Mwakoze mwebwe mwese mwako murakurikira kino kiganiro c'intahe ni nahantu tuje tugirangiriza ubuntu bw'Imana bugire mu ngo zanyu no mu miryango yanyu. Umwami Yesu abahezagire.